nanone ndasubiriye kubahereza kaze. Ibintu ntago vyoroshe ku gihugu c'u Burundi aho kuri ubu ngubu ibara ryahejeje kugwa. Turaza kubabwira ibijanye n'abasirikare 118 bahejeje kugirira ivyago bikomeye ku rugamba barungitswemwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yafata urugendo ajya i Washington mu birori vyo gusenya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu cibanye c'u Rwanda, yasize atanze amategeko akomeye cane, harimwo kugara imipaka ihuza Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'u Burundi, kutemera kwakira impunzi ziva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ariko kuri ubu ngubu ibejeje kuba kuri uyu mugabo ni isanganya rikomeye cane. Turaza kubabwira muri ano makuru icoba cyinshi kiri mu banyagihugu, aho ibisasu vyinshi biriko biraraswa na M23 vyatanguye gushika ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu ngubu hakaba hari n'ibiharuro bivuga yuko hari aboba bacikanye bivanye n'ivyo bisasu bikomeye cane biriko biraterwa mu Burundi. Amakuru turibuze kubabwira, turaza kubabwira ko M23 irashobora gufata Uvira igatandukira igafata n'igisagara ca Bujumbura. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane. Muri ano makuru kandi sivyo gusa, turaza kubabwira ukutumvikana kuri hagati y'abategetsi bivanye n'izo ntambara bivugwa yuko zoba zarakwezwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu umwanya n'umwanya mushobora kumva itembagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi. Turaza kubabwira ibijanye n'ingabo z'u Burundi n'ubundi zikikuje igisagara ca Uvira, aho kuri ubu ngubu ziriko zirahura n'akaga gakomeye cane. Muri ano makuru vyose turagenda turabigarukako. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, vyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka no makuru yacu yihuta cane tudatevye tuyatangurire kuri ibi nyine, aho Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi baraye basinye amasezerano y'amahoro, intambara yo igakomeza. Ejo haheze hari kwigenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa12 mwaka 2025 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Tshisekedi barashize umukono ku masezerano y'amahoro n'iterambere hagati y'ivyo bihugu. Amasezerano yahagarikiwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yavuze ko aya masezerano agiye guhagarika intambara isa n'iyimaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ivyo birori hari hatumiwe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi bashitsi batari bakeya. Ukwizerana gukeya naho bitwa ko bariko basinya amasezerano y'amahoro, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi ntibigeze barabana mu maso kandi ntibigeze bahana amaboko ngo baramukanye. Aho ni mu gihe bari bicaranye bakurikirana. Mu majambo bashikirije, abo baperezida babiri bavuze ko niyo amasezerano atagira ico ashitseko ariko ari umwe muri bo azoba yabikoze. U Rwanda ruvuga ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izoba yabikoze. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ibona ko ari u Rwanda ruzoba rwabikoze. Vyarumvikana ko atakwizerana kuriho. Intambara irabandanya hafi ya Uvira ateganye n'igisagara ca Bujumbura. Mu gihe i Washington hariko hasinywa amasezerano y'amahoro, uturere twegereye igisagara ca Uvira two twari mu ntambara itoroshe namba. Kuva mu ntango y'iyindwi hafi ya Uvira humvikana ibikoho bikomeye cane. Abasirikare ba AFC M23 barahanganye bikomeye n'abasoda ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo be n'u Burundi, mu gihe biboneka ko AFC M23
ishaka kwigarurira igisagara ca Uvira gisanzwe kiri hafi y'urubibe rw'u Burundi. Biragoye kumenya neza uko ibintu vyifashe ku rugamba kubera impande zose ziriko zikoresha imbuga nkoranyambaga canke imbuga ngurukana bumenyi zerekana ko rumwe rwose ruriko ruratsinda intambara. Vyiyongereye impande zose ziragirizanya gusomborotsanya iyo ntambara, gutera ibibombe mu banyagihugu. Tukaba twababwira ko imbuga zegereye AFC zemeza ko uwo muhari waraye wigaruriye Kamanyora. AFC M23 iragiriza igisoda c'u Burundi ko cateye ibisasu vyinshi muri Kamanyora. Uwo muhari uvuga ko ibisasu vyatewe biva ku butaka bw'u Burundi. Igisoda c'u Burundi ntaco kirabivuga ko, ariko nanone AFC M23 ihiga kuba nayo nyine yagirira igihugu c'u Burundi nabi kuko nabo nyine batayoroheye. Ku ruhande rw'abasoda ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafadikanije ntibemera ko batakaje Kamanyora, igipfungu kiracari cyinshi, yamara umuco ntuza guteba uraboneka. Abanyagihugu bo mu Cibitoki mu gihugu c'u Burundi barahagaritswe umutima n'izo ntambara zikomeye cane, bavuga yuko ziriko zirabagirako ingaruka zitoroshe. Abanyagihugu bo mu bice vya Rugombo mu ntara ya Cibitoki yahahora batwandikiye ko bari mu bwoba bwinshi kubera induru y'ibikoho bumva hafi. Hari abatwandikiye ko amaze iminsi 3 adashobora kuryama kubera induru y'ivyo bikoho. Mu bisanzwe intambara ziriko zibera mu kiyaya ca Rusizi hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uduce nka Gatogota, Ruvungi na Kamanyora turi hafi cane y'u Burundi. Ikindi abanyagihugu batwandikiye nuko ku rubibe hari ingabo nyinshi cane z'u Burundi co kimwe n'abapolisi. Uretse abariko baragwana harimwo no gutangira abakongomani ngo ntibahungire mu Burundi nk'uko vyahora bigenda. Hano tukaba twabwira yuko ngo abategetsi b'u Burundi baratinya ko mu banyagihugu bahunga hohava haziramwo ingabo za AFC M23 mu kugirira nabi u Burundi, bivanye nuko izo ngabo zifise intuntu ikomeye cane bivanye n'ibikorwa biriko biraranga ingabo z'u Burundi mu kurwanya M23. Gutyo ko rero bagomba no gutera umutekano muke mu Burundi, bivanye nuko u Burundi burufise uruhara rukomeye cane mw'ihonyabwoko ririko rirakorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge bariko bararwanira agateka kabo. Twaronse kandi ubutumwa bwinshi bw'abasirikare b'u Burundi basaba imiryango kubasengera. Bahise bandika bavuga ko ibintu bitoroshe ku rubuga rw'intambara. Baravuga ko hamaze gupfa abasoda benshi, ariko kandi bakandika ko no mu bo bahanganye bariko barapfa. Umwe mu basirikare yandikiye mwenabo ati ibintu ntivyoroshe na gatoya, akabona haciye ukwezi ntanditse muraca mumanika ihema, sinzoba nkiri muzima. Ariko twebwe biragendeka kuko turiko dukoresha ibikoho binini binini turungika amabombe. Abo bikomeye cane ni barya bakoresha inkoho ntonto. Hirya y'ejo hari abasoda bari bahunze bagaruka mu Cibitoki, ariko baciye bahabwa itegeko ryo gusubira ku rugamba vyihuta n'ababarongoye. Ni ukuvuga ko abasoda bari bacitse ku rugamba bahungira mu gihugu cabo c'u Burundi, ariko nanone ababarongoye baca babasubiza ku rugamba. Ku ruhande rwa M23 imbuga ziyegereye zaraye zitangaje ko uwo muhari waraye ufashe mpiri abasoda b'u Burundi barenga gato 118, ariko ifoto imaze kwerekanwa niy'umusoda umwe gusa. Izo mbuga zandika ko abo basoda
bazerekanwa vuba ngaha. Igisoda c'u Burundi ntaco kiravuga kuri ayo makuru yose, nta nico kivuga ku bijanye n'ingene iyo ntambara iriko iragenda. Biracagoye kumenya neza uko ibintu vyifashe kubera impande zose zirondera kwerekana ko zikomeye. Perezida Ndayishimiye yasize atanze amategeko yo kongereza ingabo ku rugamba ku murindi uhambaye cane. Bimwe mu biriko biravugwa cane binateye ubwoba ni ukugene hagiye gusinywa amasezerano ariko nanone hakongerwa imbaraga mu bijanye n'ivy'igisirikare. Imbere yo kurira indege imujana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Ndayishimiye yari yasize atanze amategeko yo kongereza ingabo z'u Burundi muri Uvira n'ibice bihegereye. Amakuru dufise aremeza ko k'abasirikare 8, intwazangabo 4 n'ibisongerezi 4 begukira iperereza rya JIDE bari bamaze amezi biga gukoresha amadoroni y'intambara muri Kamuzinda bahawe itegeko kuwa kabiri ryo kuja muri RDC naho batari bwaheze neza inyigisho. No kuvuga ko barungitswe gukoresha amadoroni muri izo ntambara zikomeye cane. Amakuru yandi twababwira ava mu makambi y'abasoda atari make mu gihugu c'u Burundi nayo avuga ko amakambi menshi y'abasoda agaragara mwo igihengeri gikomeye cane. Abasoda bose boba baragiye muri Uvira. Abasoda batari bake barajabukanywe muri iyo ntambara muri Uvira n'ibice bihegereye, ibiriko biratera ubwoba bamwe n'abandi babona yuko igihugu gishobora kugwa mu manka ikomeye cane bivanye nuko atabasoda kuri ubu ngubu igihugu gifite, bivanye nuko abenshi bahejeje gupfira mu ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imiryango y'abasirikare ibandanya kutwandikira ko yuzuye ubwoba kubera itagira amakuru y'ababo. Ariko kuva ejo haheze ku mbuga ngurukanabumenyi haratanguye gukwiragizwa amazina y'abasirikare baguye ku rugamba. Ni nk'uko habandanya gukwiragira amafoto y'ibiziga vy'abasirikare baguye mu mashamba n'imitumba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru ava mu gisirikare nayo avuga ko kuva hirya y'ejo hari indege y'akajugujugu iguma iseha ibiziga by'abasirikare be n'abandi bakomerekeye ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo izana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amasezerano y'amahoro yaraye asinywe, yoba agiye guhindura iki? Biragoye kumenya mu mwanya wa mbere kuko ku rugamba ho intambara zirakomeye cane. Kuri ubu ngubu hariko haravugwa amabombe menshi ariko araterwa na M23 muri Uvira ariko agashika no ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bivugwa yuko hari umukenyezi yoba yaracikanye ndetse n'abana bivanye kuri ayo mabombe ariko araturuka muri RDC akagwa mu Burundi, aho kuri ubu ngubu amakuru dukura amasoko yacu ariko n'u Burundi bushobora gutandukirwa. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arafise ubwoba bukomeye cane ku kugene intambara yashoyemwo igihugu ciwe ishobora gusiga isambuye igihugu Burundi burundu. Bamwe mu bamwegereye ndetse n'abo bakorana bakaba ariko baramwinubira ku murindi uteye ubwoba bivanye nuko bavuga yuko ari intumva yo iriko iramarira abana b'u Burundi ku rugamba. Bamwe n'abandi bibaza ingene batewe kuri ubu ngubu babigenza mu gihe abasoda benshi barungitswe kurwanira igihugu kitari icabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku nyungu ziwe. Ho kuri ubu ngubu bamwe mu bakorana bavuga yuko kuri ubu ngubu atagisigaye usibye gufata ingingo ruhasha maze bakareba icyakorwa kugira ngo barebe yuko igihugu kitaca gihenuka. Kuri ubu ngubu turabandanya kubatoreza amakuru
ajanye n'ico bagikomeye cane kiri mu gisagara ca Bujumbura kugene igisirikare c'u Burundi cyongereje umutekano ku murindi uteye ubwoba ingene Perezida Evariste Ndayishimiye atariko aratora itiro ariko arahamagarwa umunota ku yundi gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse aho izo ngabo zivuga yuko bivanye nuko babona M23 iriko irarwana n'igihugu c'u Burundi gishobora kwadukirwa maze igateramwo amabombe akomeye cane akaba yahitana ubuzima bw'abanyagihugu aho kuri ubu ngubu ibintu vyakomeye cane abategetsi b'u Burundi kuri ubu ngubu cane cane abajenerali bashushe mu mutwe mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi bishasha bizaba bigezweho ibi vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.